Reka asubire ndabaramutse kandi ndabaye n'ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dusambutsa ku ishene yanyu imwe Rudende ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero makengurukire kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, akaba ari amakuru na cyane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tiratanguriye mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi, aho kuri ubu ngubu hariko haranuganurwa ko hoba hari umugambi wateguwe wo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru amaze iminsi kuva ejo kugenekerezo rya 30 gitugutu y'umwaka yavugaga ko hari umugambi w'abajenerali ba muri CNDD-FDD na cane abatavuga rumwe n'umutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ngo bateguye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye. Mu gihe kandi perezida Ndayishimiye yarafise urugendo rwagomba kumushikana mu gihugu c'Ubufaransa, aho yagomba kwitaba inama. Akaba ari inama rero yo kurabira hamwe uko umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini uhagaze na cane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akaba ari inama yari kwitabwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, ndetse na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, ndetse na perezida wa Togo. Bakaba bari kuganira rero ukungene umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini uhagaze. Perezida Ndayishimiye akimara kumva amakuru ko hoba hari umugambi wateguwe n'abo bajenerali bo gushaka gutembagaza ubutegetsi, yaciye asubika urugendo ku munota wa nyuma. Ibiro byabaye giturumbuka bituma ndetse n'ibiro vy'umukuru w'igihugu bitigera bigira ico bitangaje kubijanye no gusubika urugendo rw'uyu mukuru w'igihugu. Yaciye afata ingingo yo kuja kugendera komine Nyanza kugira ngo yerekane ko n'ubundi agifise ububasha. Ivyo turabigaruka ko ku buryo bw'idonido mu kanya dubashikirize ayo makuru ajanye n'itembagazwa n'itegurwa ry'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Turanyarukira kandi muri butanyerera naho tubabirire ibiriko birahavugwa ku civugo Ngombegera bunini buto nibwo mpaza. Abanditsi ndetse n'abamenyesha makuru bishikiye muri koperative Mbegera bunini ibangurira imyumbati. Turabigaruka ko nabyo ku buryo bw'idonido. Turaza kunyarukira no mu yandi makuru na cane tubabere ko ubushiraganje bw'umutekano bw'abandanije ingendo aho Marie Chantal nije imbere yagendeye akarere ka mbere ka gisirikare. Ayo makuru nandi yose ni mukanya ku buryo bw'idonido turagaruka atuyabashikiriza. Reka tutangurira amakuru yacu rero kubiriko biravugwa ku mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye. Umugambi wari washizwe mu bikorwa wari wateguwe na bamwe mu bajenerali batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye ku munsi w'ejo kugerekezo rya 30 gitugutu y'umwaka yarafise urugendo rumushikana mu gihugu c'Ubufaransa, aho yaritabye inama y'abakuru b'ibihugu. Ikaba ari inama yo kurabira hamwe ku mutekano uhagaze ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Ndayishimiye yasubitse urugendo ku munota wa nyuma, aho yumvaga amakuru atari meza agaruka kwitembagazwa ry'ubutegetsi bwiwe. Yaciye asubika urugendo ndetse n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ataco vyigeze bitangaza kubijanye n'isubikwa ry'urwo rugendo. Amakuru dufise nuko hoba hari bamwe mu bajenerali bari bateguye umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye, bica bituma afata ingingo yo guhindura ingingo cyangwa se afata ingingo yo gusubika urugendo yarafise mu gihugu c'Ubufaransa. Ikaba ari inama rero yari kurabira hamwe ku mutekano uhagaze ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Ndayishimiye vyaraye bimugendekeye gute Inyanza. Ejo haheze kwigenekerezo rya 30 gitugutu y'umwaka, Perezida Ndayishimiye yari Inyanza gushikiriza musitanteri mushasha. Inyuma y'umutaga naho yarongoye amasengesho ya CNDD-FDD yo guheza ukwezi. Mu majwi yahanahanywe humvikanye ingene ikibuga cari kigaragara, bagahamagarira abagumya banga kwitabira amasengesho y'umukuru w'igihugu. Muri ayo masengesho kandi Perezida Ndayishimiye aboneka yijiriwe ku masanamu. Ibiro by'umukuru w'igihugu
ntibyibutse gutanga amasanamu y'abanyagihugu basanzwe bitabye ico gisabisho berekana abakuru mu bwugamo bw'iteka. Ifoto y'ububeshi ariko kandi n'imbere y'igisabisho ntibyari byagenze neza kugira ngo berekane ko Perezida Evariste Ndayishimiye yitabwe n'abantu benshi. Ku rubuga rwa Ntare House kuri Twitter cyangwa se izwi nka Gesi bashizeho ifoto y'amanyanga, foto truque. Iyo foto kandi igizwe n'ibice bibiri, imirongo mike y'imbere iraboneka neza kandi abantu bariko baravye imbere, imirongo yindi y'abantu benshi bataboneka neza ariko bose baravye mu rundi ruhande rutandukanye n'abambere. Ico gice ca kabiri nico congeweko kugira ngo berekane abantu benshi. Ni akamaramaza kubona ibiro by'umukuru w'igihugu birinda gukoresha amafoto y'ububeshi kugira ngo byerekane ko umukuru w'igihugu yakiriwe n'izinze ry'abantu. None nk'ibyo iyo babireka naho ninde yari abinezwe? Ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye yari yitezwe i Paris mu Bufaransa ejo haheze mu nama yo kwiga ibibazo bya Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ku munota wa nyuma urugendo rwo kuja mu Bufaransa yararuhagaritse. Hari kandi ibihuha mu butegetsi bivuga ko yarose amakuru ko hoba hariho abasirikare bahoze bagwana muri CNDD-FDD bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Nawe kugira ngo yerekane ko atabwo bafise yaciye afata ingingo ku munota wa nyuma yo kugendera komine Nyanza. None ubu naho hadutse ikibazo cyo kwerekana ko akunzwe cyane mu gukora amafoto y'ububeshi. Kubera iki abantu batamwitavye? Hano ibibazo ni byinshi. Komine Nyancanca ya Nyanza igizwe n'amakomine yahahora nka Nyanzarake, Mabanda, igice ca Mvugizo. Ni ikomine nini ifise abantu batari bake. Igisagara ca Nyanzarake congeye kandi kirafise abantu benshi. None byagenze gute ngo umukuru w'igihugu abure abantu? Ica mbere byoba byavuye kukuba bararitswe betevye, ariko kandi uko bisanzwe bigenda mu CNDD-FDD iyo haje umukuru wo hejuru naho yo bari Reverien Ndikuriyo barugara amasoko yose n'ibindi bikorwa byose bagategeka abanyagihugu bose kwitaba ibirori. None byaraye bigenze gute? Ica kabiri kubera iki CNDD-FDD banze kwitaba amasengesho yabo kandi iyo bari basanzwe bazi ko ategekanyijwe buri wa kane uheza ukwezi? Ica gatatu ubwo ntihabayeho inyigisho zibuza kwitaba Ndayishimiye zivuye mu bagumyabanga bamurwanya? Ica kane canke abanyagihugu barambiwe n'amajambo atagira ingingo? Nimba kwihutira kuja Inyanza yari intumbero yo kwereka abandi CNDD-FDD ko Ndayishimiye ari we afise abanyagihugu kurusha na Ndikuriyo mu ntara avukamwo, Ndayishimiye yaraye ayobewe gufyatura amafoto y'ububeshi ntaco bimufashije. Naho ubushikiranganje bw'umutekano bwandanije ingendo. Marie Chantal nije imbere yagendeye akarere ka mbere ka gisirikare. Umushikiranganje wo kwivuna basi no kwitaho abahoze ku rugamba Marie Chantal nije imbere ari kumwe ndetse n'umukuru wo mu rwego rwo kwivuna basi Chief of Staff Prime Niyongabo babandanije kugendera uburere butandukanye bwa gisirikare. Kuri wa 30 Gitugutu uyu mwaka yagendeye ibiro bikuru by'akarere ka mbere ka gisirikare First Military Region hamuretse n'inkambi yo Muzinda iri muri ako karere nyene. Intumbero nyamukuru y'urwo rugendo ni kuganira n'abasirikare abasanga ku kivi kugira ngo bashimire. Naho rero mu yandi makuru reka tunyarukire Butanyerera ku Civugo Mbegera Bunini bute nibwompaza abanditsi ndetse n'abamenyesha makuru bishikiye muri koperative Mbegera Bunini ibangurira imyumbati. Muri ico kigorwa cyo kuri uyu wa 30 Gitugutu umwaka catanguriye mu gicimbiri Kabago ku mutumba ndetse na zone mu Buga komine ya Ngozi. Hari hegitari 4 z'imyumbati
yimishije ziriko ziteragirwa na Ndayisenga Felix umugwizatunga wo muri quartier Kigobe Ingozi. Yemeza ko yaganiriye n'umukukuruke mu ndongozi z'uburimyi w'imyaka 80 amubwira ko ngo birya biyeri vya kera vyari bikaze cyane byahingurwa mu mwumbati, kandi ngo nawe ubwiwe afatiye ku ubwishi bw'imyumbati yiboneye ko kuri buri igiterwa ngo buri iyo koperative byatumye aboneka abona ko ahubwo ngo abagwizatunga bozana imitahe muri ico giterwa nariya, kandi ngo gifise isoko mu gihugu vyo hanze nk'uko indongozi z'iyo koperative zibivuga. bavuyeho Emmanuel barukinamwo aramutswa iyo koperative, akaba ndetse yaciye aja imbere abo banditsi n'abamenyesha makuru bishikira ku mutumba Kinyamuziki muri zone Kabuye komine Kayanza kwirabira aho ahari imyumbati yeze. Bivuga ko buri giterwa gitanga umwimburi hagati y'imyumbati 70 ndetse n'ijana umwe ugashobora ndetse gushikana canke kurenza imetero 2. Baranahekenya barumva akanovera kayo, mu nyuma baza gusozera urwo rugendo ku mutumba Kinzobe zone Kabuye, ari naho hari ibiro by'iyo koperative, ari naho ndetse gushika ubu hari imivyaro y'imyumbati, izabibu, pome, ibitoke ndetse n'ibindi biterwa bisanzwe byazanywe n'ayandi makoperative yaje kwifatanya na koperative mbegera bunini, kuko ngo iyo wifadikanije n'abafise inguvu nawe uca ugira inguvu. Tubamenyesha ko muri mwaka wa 2000 ariho iyo koperative yavuka, aho ndetse gushika ubu umuvyaro umwe ugurwa 5,000 by'amarundi ugateragirwa icuro 8 usoroma wogera usubira gutera. Ndiko rero ari uko ibintu vyari bihagaze ngaho twari twijikiye. Reka dusozere rero amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru raza kuba agezwe ko gusa aya nta makuru twariko turabashikiriza kuri nomeresha kuri yanyu mukunda cyane muri Dende Isange TV. Isho ni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba byakora mutoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire abari kuba dukurikira bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abari mu mazone atandukanye, uducimiri dutandukanye, imitumba itandukanye, hari mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Burundi, uko ari 5 zashizwe ko mu ndinganizo shasha. Aha twavuga nka Butanyerera, Burunga, Bujumbura ndetse n'izindi zitandukanye zose ntabashije kudondora. Ndabashimiye aho muherereye hose, abari mu micungararo itandukanye, abari mu ducimbiri, amazone, imitumba, amakomine byose bigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndabashimiye kuba mwari ko murakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza. Reka kandi dushimire abari ko badukurikira bari mu makungu ya kure ndetse n'abari mu bibanyi. Twavuga nk'abari mu bibanyi nk'u Rwanda, abari mu manuko y'u Rwanda, mu buseruko ndetse no mu buraruko, ndetse n'abari mu mugwa mukuru wa politiki w'u Rwanda ari wo Kigali. Mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twari ko turabashikiriza. Abari mu bindi bihugu bibanyi, twavuga nk'abo muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, bari ngaho za Masisi ndetse n'abari za Rushuru, mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twabashikirizaga. Abari mu Tanzania, abari muri Kenya, abari Mozambique, Zambia, Afrika y'Epfo ndetse na Malawi n'ahandi hatandukanye ku isi, mubandanye mu dukurikira nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Australia, abari muri Australia,
abari nibure hose mutandukanye mudukurikira muherereye turabashimiye kuba mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Amakuru yacu rero mwayashikirizwaga n'imbonesha kuri mukunda cyane mwe Rudende Isange TV shani bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho bw'abandi babyakura amatohoza ururimi rw'ikirundi. Rero ryari iteka n'umunezero ntangere y'uko twari kumwe namwe mu mwanya wacu mukunda kandi mwakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.